tugomba twige ibijanye na politike. Murabona Trump ari kumwe n'umwana wiwe. Iri jambo mpereyeko niryo nza kurangirizako. Ni jambo rijanye n'indero umuvyeyi abwirizwa guha umwana wiwe. Ntihagire umuntu aza kugenda atumvirije iri jambo, cane cane umuntu w'umuvyeyi ntaze kurenganira ijambo ataryumvirije. Riraza kugira akamaro gakomeye cane mu buzima bw'umuryango wiwe. Umujene wese ariko aranyumviriza aze kumviriza iri jambo. Ubifata minenegwe nakazi kiwe. Tugize imisi tuvuga ivya politiki, ingene Donald Trump aheruka gutsinda amatora hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twarababwiye ibintu 8 vyatumye aronka amahirwe yo gutsinda. Mu nyuma twaraberetse akantu yagize kakanezera abanyagihugu benshi. Rero uravye ingene abademokrate bari biteguye, uravye uburyo bakoresheje, urabona yuko kugira ngo Trump atsinde yakoresheje strategy, yakoresheje ubuhinga budasanzwe. Uno munsi tugomba turabire hamwe ubwo buhinga yakoresheje ubwo aribwo. Mbega ninde yamweretse ubwo buhinga? Uwo muhinga akomeye yoba yaramwereka ati kora uku, fyonda kakabuto, jahariya, ugira ibi nibi, voilà. Ninde amushikanye kuri iyo ntsinzi idasanzwe? Kuko abademokrate bari bipanze kanatsinda bari ku butegetsi. Hajya rero ntiyatsinda inguvu, ntiyatsinda amahera, hatsinda strategy, hatsinda voilà, ubwenge, ubuhinga. Reka ntangure mvuge umuryango wa Trump. Trump afise abana 5. Abo bana 5 yabavyaye ku bagore 3. Vyumvikana ko yubakanye n'umwe, yubakana n'uwa kabiri, ubu yubakanye n'uwa 3. Uwo bari kumwe yitwa Melania. Uwo bavyaranye na Melania rero akaba ari nawe wa nyuma mu bana Trump afise yitwa Baron Trump. Arafise umukobwa yitwa Ivanka Trump, arafise umuhungu yitwa Donald Trump Jr. canke Donald Trump Jr. Arafise uwundi mukobwa yitwa Tiffany Trump, arafise n'umuhungu yitwa Eric Trump. Murumva yuko abana biwe bose bafise izina rya Trump. Trump rero arafise n'abuzukuru. Muraba harimwe abarongowe n'abarongoye. Akantu reka ndagacishemo. Voilà. Ni vyiza yuko abana wovyara ushira ku izina ryawe. Voilà, bakitwa amazina ugashira ku izina ryawe. Izina rya papa rikaba ririko ku izina ryiwe. Ni vyiza yuko naho wosezera isi, naho womara urw'abagabo, voilà, izina ryawe risigara. Trump naho yoba atakiriho, umuntu yumvise Baron Trump azogira ati yampaye nkawe rero. None aho yusu umwana wa Trump, hariho umugabo yigeze kuba yitwa Trump yarakomeye cyane. Voilà. Hariho abarundi babikora kandi n'ibintu vyiza cyane. Sinagomvye kuvuga umuryango wa Trump muri rusangi, karakonshishijemwo kuko Trump yashimiye umuryango wiwe ingene wamubaye hafi muri kampanye, yongera ashimira abo bari kumwe mu mugambwe in the Republican Convention Center. Nukuvuga ngo aho bagirira amakoraniro aba Republican. Nariko mvuga rero ukuntu Trump yashoboye gutsinda aya matora. Mbega ninde yamuhanura, ninde yamubwira ati koruku? Nivyo harashobora kuba hariho umugwi w'abantu bamubwira bati giruku kano gahinyanyure, voilà, murazi yuko bitaba byoroshe. Ariko ngo umuntu yamufashije gusumvya abandi bose
n'umuhererezi wiwe Baron Trump. Umutipe Baron Trump ubu afise imyaka 18 niho agitangura university. Ngo yafashije Trump kugira ngo atsinde ku bice 70%. Aha kantu murakumva. Trump we bavuga ati my son Baron Trump is the king of the internet. Ati umwana wanje Baron Trump n'umwami mu vya internet, n'umuhinga akomeye mu vya internet. Aka kantu murakumvaga yemwe, umwana w'imyaka 18 voilà niwe yamuhanura ati gira kuriye ku vya internet. We have Baron homies watching. That Baron is watching. He's the king of the internet. He's the king of the internet. Oh. Ati umutipe Baron nta muntu n'umwe amurusha ivya internet. He's the king. Ati uyu n'umuhinga akomeye. Baron Trump rero muramubona ku ifoto n'umuhungu kabisa muremure. Murabona ko Trump ari muremure mugabo Baron Trump aramusumba kure niyo. Baron Trump rero niwe ariko aravugangwa kwisi ko ari umuhinga voilà ashikanye ku ntsinzi se wiwe Donald Trump. Umutipe rero Baron Trump ngo n'umutipe aciye bugufi cyane kandi aciye ubwenge bwinshi. We wavuga ati papa yaraturondereye ubutunzi bwinshi, ubu nibwo twakuriyemwo. Ati rero je ndabona ingene papa bandanya yitanga ku bwacu no ku bw'igihugu ca Amerika. Nkabona nti nanje ntegerezwa kugiramwo uruhara kugira ngo papa ndamutera intege kugira ngo yoroherwe mu bikorwa ariko arakora. Voilà niko rero guca akora ico gikorwa akoresheje umutwe wiwe kuri internet. Voilà nico gituma naba ndababwira nti twebwe internet turayikoresha mugabo ntituzi ubushobozi bwayo. Uwobaza Baron Trump yo muhisiguro ikwiye kugira ngo umwana nk'uyu arinde ashe kuri urugero. Hari ikintu kiba carabaye. Voilà hariho ukuntu aba yararezwe. Ivyo ndaza kubigaruka ko mu nyuma, ariko reka mpere ku kuntu yafashije se. Reka ndabereke ubuhinga yakoresheje kugira ngo se ashobore gushika ku ntsinzi. Ukaba uri mushasha mu ishuri ry'abarundi bose, ndagusabe ubanze ugire subscribe, ubanze ufyonde kuri j'aime, ubanze ufyonde no kuri kakazogera kugira ngo ivyigwa vyo mu ishuri ry'abarundi bose ntibizosubire kubucika. Ça y est, on part. Mettez la lettre à la poste et rapportez du savoir et des almettes. Bon, murantunga ko karagaciyemo. Uyu mutipe Baron Trump rero wewe ijisho ryiwe ryari murye kuri internet. Ubwa mbere bwobwo nkuko nabibabwiye ngitangura, abademokrate iyi kampanye bari bayishizemo uburyo bwinshi cyane. Imitahe yose bari bayiherejemo kugira ngo batsinde Trump. Nukuvuga ngo amateleviziyo nka yose yo muri Amerika yose bari bayigaruriye. Nukuvuga ngo bari babakubise amahera. Urumva televiziyo ibica amahera, nukuvuga ngo bayihaye amahera nta bindi baguma bacisha ko berekana ivyo umuntu yabahaye amahera yakoze, ivyo ariko arakora vyonyene. Ku mateleviziyo rero nka yose baguma babona hacako Kamala Harris nivyo yakoze. Urumva abanyagihugu nivyo baguma babona gusa. Muri Amerika hari amateleviziyo ahambaye cyane, za CNN, za ABC, CBS, za Fox n'izindi nyinshi. Izo zose rero basa nkuko bazigaruriye kubera bo bari bironkeye amahera menshi, naho batabumva ivyiyumviro vyiwe bapfa kumucishako. Umutipe rero Baron Trump amaze kubibona aragira ati reka ngira inama papa. Aramubwira ati papa umviriza rero ngomba ndaguhanura, aya mateleviziyo urabona yuko baza bayiganziye
kandi urazi yuko bakoresheje amahera menshi. Ati rero papa ndakwereke strategy y'umuzagazaga. Ati papa, abantu bazogutora benshi n'abantu bari hagati y'imyaka 18 kuduga. Ati papa, abari hagati y'imyaka 18 na 40 abo nibo bantu bawe, nibo bantu bazogutora, abo nibo bantu benshi. Ati abo bantu rero ndakubwiye kino gihe si benshi baraba amateleviziyo. Ati aba aho ubakura kuri internet. Ati nka bose bibereye kuri internet, ivyo vy'amateleviziyo ntubabwire. Ati rero papa, ubu ikintu kigezweho muri abo bantu nakubwiye, muri uwo mugwi w'abantu nakubwiye, ni ikintu bita podcast. Podcast ni nk'ajya umuntu aba afise micro, wundi afise yindi, bishize utuntu mu matwi bariko baravuga baganira. Voilà. Ati ivyo nivyo bintu rero bigezweho uwo mugwi w'abantu nakubwiye bakunda. Ati rero ngiye kuguha liste y'abantu bakora ama podcast neza, bakurikiranwa n'abantu benshi, wowe wigiriyo. Bijya biteleviziyo ubireke, Kamara Harris abari wagendayo. Ati abo bajene ukabakubita ama podcast bazosidukira rimwe kugutora. Kare ntibahora bakunda kuja mu bintu byo gutora. Ati mugabo bakumva podcast, bakakubona kuri podcast, bazoca basidukana niyonka bose. Ivyo namwebwe murabizi yuko abajene aribo benshi kandi aribo kenshi na kenshi bakoresha internet. Iyo rero ugize akantu ko kubahinyanyura ukabafata neza, byose ubihejeje. Baron rero aramubwira ati papa, muri liste y'abantu ngomba ndaguhe hariho umugabo wa mbere yitwa Joe Rogan. Atuyu akubisa ka podcast karabwa n'abantu benshi, abari muri Etazini n'abari nyuma bose barabibona. Ati mukanya gato iyo podcast yiwe ibiheje kurabwa n'abantu amamiliyoni n'amamiliyoni. Donald Trump ati yampaye nkawe rero, none uwo mutipe Joe Rogan ko atawenzi jewe. Ati murondere. Donald Trump yavuze yashitse kwa Joe Rogan, muramubona ngaha muri studio. Joe Rogan muramubona ariko arabaza Trump ku bibazo bitandukanye, baravuga ingene Kamara Harris ashigikiye abantu bakorora amada, ibintu byose bimwe vy'ama homosexualité, vya lesbianisme, byose barabivuga. Vyose babishira ngaho. Muri uwo mwanya ivyo vyariko birakwirikiranwa n'abantu amamiliyoni n'amamiliyoni. Aho harihe kuri YouTube. Nico gituma mvuga nti basha ikintu cha internet kiratubangamiye mu Burundi kabisa. Mu minsi 3 yonyene iyo podcast yari imaze kurabwa n'abantu bari hagati y'imiliyoni 30 n'imiliyoni 40. Aka kantu murakumva, internet kubayitahuye ni ikintu gihambaye. Umupeti rero yaramubwiye ati papa turiya, ni wavuga ibintu bikora ku mitima yabo bajene, ibintu bikora ku mitima yabo, nta kabuza amatora turayatsinda. Nuko rero kwa Joe Rogan murumve yuko yatwitse, aca mwereka n'abandi nyene bakora ama podcast. Aragenda yo naho nyene aratwika mugani w'abanyarwanda. Kubera iki none abantu usanga bakurikirana aya ma podcast cyane? Ni kubera aba bantu baba bigenga, ntaco baba bahuriyeko na leta, ntibaba bahengamiye kuri leta. Voilà, ikintu bakivuga uko kiri, baguturitsa ikibazo barakiguturitsa. Aba nta mahera uba wabahaye, bakubaza uko bigombeye. Voilà, ivyo rero navyo nivyo biheza bikanezera abanyagihugu. Ariko kuri ya mateleviziyo babandi baba bahaye amahera bagira bati iki kibazo tukimubajije ho hava hababa, urumva yo hava buri ngena cijura, urumva tukahava turonka amanota mabi. Voilà, ivyo rero nivyo bituma abanyagihugu
ayo mateleviziyo batayitaho, ikibituma muracumvise. Rero no kuri ayo yandi podcast baraganiriye vraiment barinekura, bakora ibintu vraiment vyiza. Trump aho amanota yariko araduga. Hajya muri kampanye umunyapolitike araza akavuga amajambo angahe agaca agenda. Abanyagihugu nta mwanya baronka kumwumviriza, nta mwanya baronka wuko haboneka abantu bamubaza ibibazo bikomeye ngo bumve ingene avyishura. Ariko ngaha uricara bakakubaza. Aho rero murumva yuko abanyagihugu baba baronse umwanya ukumva neza iryo ugona. Aho yari yamubwiye ati okay, ku mbuga zose rero cubikora uko, zaba Facebook, zaba YouTube, zaba hehe, izo zose natwe tuzigarurire. Hanyuma rero aramubwira ati okay, ikindi naco utegerezwa gushira muri ntibate. Aha abajene bazoba bagiye gukinirayo. Genda ucugira meeting, ucugira campagne, ugire rally, bavyita rally muri Amerika. Wewe yaraba ama programme abo bajene bafise, ati ngaho rero ukabasangaho wewe uzobafasha uko. Trump agaca afata ivyo nyene. Umutipe wewe yaguma kuri internet, hari akantu abonye gahindutse canke gashasha, yaca asaba abari kumwe nase bajejwe kampanye, yaca basaba bakavugana nase kuri telefone ati hinyanyura ukuntu abajene bari hariya. Voilà. Yamukoze yakomeye cyane. Voilà. Donald Trump agacagira ivyo nyene, agaca hushura, agasatira, akamena, akavuga amajambo kabisa akora ku mitima yabo bajene, akavuga amajambo akora ku mitima yabo. Voilà. Vyumvikana yuko bari banyotewe ikintu cobaha umwizero. Voilà. Baron Trump aramubwira ati papa, wewe urafise amahirwe menshi, abagabo barashima ivyiyumviro vyawe, abagabo barakumva cyane, abagabo nibo bagutahura cyane. Ati rero wewe ntugira ubwoba, ufise amahirwe menshi yo gutsinda. Abagore mu vya politike na mwebwe murazi yuko bama bari nyuma cyane, si mu Burundi gusa, ni kwisi yose. Noneho musanzwe muzi yuko Donald Trump agwanya cyane ibintu byo gukorora mada, ibintu vya bindi byo guhuza ibitsina babisangiye. Aragwanya bimwe byo guhindura ibitsina, bimwe bita transgender. Ivyo rero murumva yuko bituma ku bagore amanota akoroka kuri Trump. Ariko hasigaye ku bagabo aravuga rikijana, aravuga ijambo umugabo akaritahura, akavuga ati asha iki cyumviro nico kabisa. Bo ntiyahereje ngaho, yaramubwiye ati papa, hariho siporo abajene bakunda. Ati abajene barakunda wrestling. Iyi siporo ni vya bindi baturana hasi, bigabo bikomeye ukabona biriko biraturana hasi bigwana. Voilà. Atujya mugabo rero nyenevyo yitwa Dan White, niho twara UFC. Atujya mugabo akurikiranwa n'abantu benshi, ati kandi abenshi n'abajene. Ati rero gerageza ugende muvugane, ugende mugirane podcast. Donald Trump yashitseyo, barafuma, baravuga. Donald Trump arerekana amabanga yose, amabanga komakomeye. Abanyagihugu baragira bati voilà. Donald Trump abarafatishije aba bagabo, nukuvuga ngo baramudugije cyane. Donald Trump rero abagabo yarabashimiye kuko barakoze akazi. Views imiliyoni 3, imiliyoni 2 n'amajana,
imiliyoni voilà zingahe 14 amaviews ibihumbi amajana ya imiliyoni 47 z'amaviews wamutamakazi nawe Kamala Harris ariko arayaya atariya agira utuntu hariya mana yanje agira ubuntu bw'ubusinye hariya ntamenye yuko amajwi Trump yayamaze. Nuko rero Trump yarose amajwi yiwe yavuye mu abagabo abahe yavuye ahanini mu bantu bafise hagati y'imyaka 18 n'imyaka 40. Turetse ba Joe Rogan, turetse ba Dan White, hari abandi bantu bakomeye bashigikiye Trump. Sinokwirirwa ndabavuga bose, ariko ngoma mvuge numwe mwese muzi. Uno mugwiza tunga wa mbere muri Amerika yitwa Elon Musk. Uniwe yabavuga yuko ya boostinze kampanye ya Trump. Kuboostinga murumva yuko ari ukutuma mana yanje sinzi ukuntu novyita. Yashizemwe akantu gatuma igenda nk'umwami. Voilà. Umugabo yatereye akanoti kangana n'umuliyoni w'amadolari. Murumva nico gituma bavuga ngo yara boostinze kampanye ya Trump. Umuliyoni w'amadolari murawumva? Voilà. Umuliyoni w'amadolari ni nk'amarundi angana gutega yemwe. Bo uko bimeze kose ni menshi. Bo reka nse nugarukiriza ngaha, ariko iyi ntsinzi ya Trump murumva ahanini ko yavuye kwa Baron Trump. Murumva strategy za Baron Trump ko zakoze. Trump rero wenyine aravuga ati uyu muhungu wanje arazi ubwenge cyane. What can you tell us about Baron from your point of view? Well, he's very smart. He's a good student and all that. Goes to a great school and does really well. And he's a very nice guy. You see that. He's Voilà, ati n'umuntu aciye ubwenge, n'umuntu ashwashwanutse. Igituma mwemera, reka murabe iyo biva. Reka murabe ka kantu nababwiye yuko nza guherezako. Umuvyeyi wese nizere yuko ariko arakumviriza. Kiss goodbye. Goodbye. I want all A's. Okay. Okay, all A's. And when you get older, what are you going to remember? No drugs, no alcohol, no cigarettes. And, you know what else? No tattoos. I don't ever want to see tattoos on you. Aha, yabagiye kwishure amuhaye akabeza ati bye bye. Ati ngomba imisi yose uzokwame wibuka ikintu naho uzosaza. Ati ntuzokwigera ushira ku munwa wawe ikiyayura mutwe, ntuzokwigere unywa inzoga. Ati ntuzokwigere ushira ku munwa itabi. Ati kindi utazohirahira ngo ukore, ntuzokwigere wishirako tatuwaje. Tatuwaje ni vya bintu bicapa ku mubiri ugasanga vyaramaseko. Ati ntuze uhirahire ngo bikore. Voilà, murumvise indero amuhaye akiri muto. Ubu rero niwe wa Baron Trump amushikanye ku ntsinzi. Voilà, aramwikoze ku myaka 18 gusa. Yarakurikije ya ndero se muramurumva yuko ariko aramwishimira avuga ati he's a smart guy. Ya akamwishimira ati numwana vraiment asobanutse. Aka kantu kabavyeyi murakumva. Reka rero turabe Bibiliya ikivuga. Mu gitabo c'imigani igice ca 22 ku murongo wa 6 haravuga ngo toza umwana indero akwiye kwamana, azorinda saza atarayivamwo. Heraba si Trump yariko aragira. Kiss goodbye. Goodbye. I want all A's. Okay. Okay, all A's. And when you get older, what are you going to remember? No drugs, no alcohol, no cigarettes. And,
You know what else? No tattoos. I don't ever want to see tattoos on you. uwo yahawe iyo ndero niwe Baron Trump kino gihe agezweho ariko aravugangwa kw'isi yose. Umwana wawe uri kumurera gute? Aho umwana wawe nturi kumurera tambuka uzino. Aha ni wirirwa uramurongera inzoga ngo ko ndayinywa ngo reka none umwana wanje ndamuhe. Aho umwana wawe uramukebura ukamubwira yuko kunywa droge, kunywa itabi, kwishirako tatuwaje ari bibi. Ivyo urabimubuza? Cyangwa uri muri bamwe bamuha libertinage, ukamuha umwidegemvyo mwinshi, ngoya ngo n'uburenganzira bwiwe. Oya, aho uri kuravyitwaramo nabi. Aho karagaciyemo. Nibaza yuko abavyeyi mwanyumvise, nibaza yuko mwatahuye ivyo ndiko ndababwira. Nimba mukeneye abantu bazobasama barere bahindero nziza. Ikigira kabiri nagomba mvuge ku bajene, abantu bafise hagati y'imyaka 18 n'imyaka 40. Mwebwe murumva yuko ari mwebwe mushobora guhindura ibintu. Voilà, ni mwebwe muri kuri internet kino gihe, ni mwebwe mufise ubwenge cyane, ni mwebwe mufise ubukerebutsi, ni mwebwe muri benshi, nukuvuga ngo ico mushimye gukora murashobora kugishikako. Iyi strategy Baron yahaye se kimona ko yakoze. Bajene b'abarundi tube smart, tugira ivyiyumviro bitomoye. Umuntu afise ivyiyumviro bitomoye tumushigikire, ivyo vyiyumviro tubishigikire. Tuvavanure na bwa buhimbiri bwo guhendeshwa amacupa, amahera, uduhera ibihumbi 10, ibihumbi 20, hanyuma ugacutora ibintu bitabaho, ugatora umuntu atabaho, ugatora programme zitabaho, hanyuma mu nyuma twese tukarira. Kuba tugihendeshwa ubwoko butabaho, ugiye gutora umuntu kubera musangiye ubwoko, kubera musangiye intara. Ivyo ntibibaho. Duhindura ingendo. Murumva yuko ubushobozi bwose buri mu maboko yacu. Nukuvuga ngo igihugu kizoba uko tukigize. Twitwaye nabi igihugu kizogenda nabi. Mugabo tuvuze duti tugomba tugarukana agatima mpembero, tugishire ku murongo, kizoja ku murongo kuko ubushobozi buri mu minwe yacu. Titwibagire naga kantu ko tubwirizwa guca bugufi. Baron Trump n'umuntu aciye bugufi moshere. Iyo umuntu yicishije bugufi agira n'ubwenge. Iyi ni strategy ya Baron Trump. Murabona yuko yakoze. Voilà. Bavyeyi, kurikirana abana banyu, mubahindero, mubasomeshe. Abo bana nibo bazoza kubasama. Ngurukwavu rurakura rukonka umwana. Murabona Trump ibintu bimushikiye? Voilà. Umwana wiwe w'imyaka 18 niwe muhaye ma strategy yo gutsinda. Uwo mwana wawe kora ibishoboka vyose, umushire kwishura, umuhindero, umurerere muri iyi ndero rukristo, umurereshe ijambo ry'Imana. Ntumwemerere kwanywa inzoga, ntumwemerere kwanywa itabi, ntumwemerere kwaja mu biyayura mutwe. Oya, ivyo ni bimwonona. Hanyuma namwe bagwiza tunga muri ko muranyumva. Mu vyubahiro vyanyu nimwabona itara ririko riratsa umuco, andavuga itara, nimwabona impano iriko irakura, murayishiramo umutahe kuko gato karakura. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese aho muherereye. Ntimwibagire kuri subscribe, jeme no gufyonda kuri kakazogera. Reka twibandanirize urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Bajene ndasubiyemo, nimwijukire kuja kuri YouTube. Iyi internet dufata minenegwe. Murabona yuko abandi iri kwirababera inyishu. Natwe nk'abarundi iyi internet irashobora kudufasha gushika kubikomeye hamwe n'isi itangara.
iti mbega ico gitangaza kibaye mu Burundi bigenze gute? Nizere yuko umwe wese yize